murahawe ikaze kuri Moso TV. Tugira tubereke video yagiye itwenza abantu benshi ndetse inatangaza abantu benshi. Nikiriku Akili, umurundi, umwana akiri muto cyane, aho yashoboye gukora ibitangaza atawundi muririmbyi arigera bikora mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nikiriku Akili, Kiriku asanzwe akora utuntu tutugenegene tugiye dutandukanye ndetse tuyobera abantu benshi. Ku munsi aheruka kuri stade Intwari yaje ari kumwe n'abataxivero benshi cyane, benshi n'abamotari benshi mu gisagara cya Makamba, naho aza ari kuntu ku gakinga novuga akamoto gatoyi. Ubu naho kuri stade Intwari agarutse ari kuri tingatinga. Uko niko rero Kiriku Akili ariko aritegura kugira ngo yinjire muri stade Intwari. Umana natwe ni Moso TV kugira ngo ubashe kubona ukuntu ya performance kuri stade Intwari, aho yahuriye hamwe n'umuririmbyi basanzwe bakorana WJ once again kuva muri Bill Money Boy, kumwe na Genix Antiboy aka Bokayo Saka Yusufu Nyange. Reka twinjire mu donido kugira ngo dutangure performance yacu yo kugurura stade Intwari, aho na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yari yitabiriye kugira ngo yugurane ichess stade Intwari. Komanda
mubandanye gukomera nk'amabati ya Supermart, sivyo? Let's go. Washaka tuone chizera chacu twagitwaye wamenye yuko tumeze byatse cyo tubaye DJ wa mwana DJ Salamu alaikum mubamenyesha ko Salamu alaikum kubivuza yuko je wasubiri nyuma Salamu alaikum kubavuza yuko je nazudi merci beaucoup mani baheza